Imbere yuko atorwa kuba umushikiranganji wa mbere, Tuluka yabaye umushikiranganji wa leta, aba umushikiranganji w'imigambi ya leta. Ivyo vyose bikaba vyarerekanye ko ashoboye gutunganya amabanga atandukanye y'igihugu. Judith Tuluka akomoka mu mugambwe wa Felix Tshisekedi UDPS. Igenwa ryiwe rikaba rifatwa nk'intambwe nziza yo kubahiriza iterambere ridakumira. Ivyo bikaba bifatwa nk'uko ari intambwe nziza ifasha ko inzego zose z'igihugu zitahura ivyo gusabikanya ubutegetsi uhereye ku nzego zo hejuru. Mu majambo yiwe agiheza kugenwa yashikirije imbere y'abamenyeshamakuru, umupfasoni Judith Tuluka yagarutse ku bibazo agiye kwihutira muri kazoza. Avuga ati: ndazi ko akazi ngiye gukora ari kenshi kandi katoroshe, ariko ndazi ko mfatikanije n'umukuru w'igihugu n'abandi bose tuzobishobora. Uyu mupfasoni akaba afise kahise keza mu mabanga y'igihugu, aho agenda araduga buke buke gushika ashikira ico kibanza. Ubwa mbere azwi kuba azi neza ibijanye n'ubutunzi n'imibano igihugu ca Kongo gifisemwo ingorane nyinshi. Abakongomani bakaba bizera ko ubwo bumenyi n'uburambe mu kazi aribwo azokoresha mu gushinga leta nshasha. Igenwa rya Judith Suminwa Tuluka mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere ryakiriwe neza n'abanyagihugu, eka mbere n'amakungu mu kwizera ko hagiye kuba ibihinduka vyiza mu gihugu, cane cane mw'iterambere, umutekano no kurwanya ibiturire.